Turabaramukije bakunzi b'isamirizi mbonesha kure buntu tubaha ikaze mu kiganiro ejo hanje. Ikiganiro gisanzwe kibayagira ku bijanye no gutekaniza kazoza abakozi eka n'abene gihugu muri rusange. Mu kiganiro cuno munsi tukaba twabateguye kubayagira ku bijanye n'uruhara rw'amabanki mu bijanye no gutekaniza kazoza abene gihugu. Mbega amabanki arafise ibisata bifasha mu gutekaniza kazoza abene gihugu. Mbega ivyo bisata biba bimeze gute? Ivyo bisata biheza bigakorana gute n'abanywanyi abene gihugu canke amabanki araheza agakorana gute n'amashirahamwe y'ubwishingizi asanzwe ahari? Ivyo rero ni bimwe mu vyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro. Ni ikiganiro tufise umutumire nawo akaba yaje ava mu banki ya Bankobu. Reka tumaze tumuhe ikaze. Murakoze kumpa ikaze abamimbawe cyane no kuba ndi hano. Hama bo mugiye kuganira muri iki kiganiro yitwa Jimmy Irakoze. Hama nkaba njejwe akarere k'ubudandaji ko mu buraruko gashira ubuseruko. No kuvuga ni mu ntara za kera uhereye muri Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga, Cankuzo, Karusi. Aho rero aho dukora ibikorwa byose vya Bankobu, ariko aka kanya tukaba twagahariye iki kidandoza kimwe gishasha ca Bankobu citwa Bank Assurance. Ego turabaha ikaze rero muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Kino kiganiro rero mukaba mwagiteguriwe n'isamirizi mbonesha kure buntu, mukaba mugiye kugishikirizwa na Jean Theobald Harerimana Musangwe ikaze. Nuko rero twinjira mu kiganiro nyezina. Dusanzwe tuzi ko amabanki afise uruhara rudasanzwe haba mu iterambere ry'igihugu, iry'abene gihugu, mbere mweho murabizi kudusumbya. Ariko ikibazo kica kiza, mbega amabanki muri rusangi hari uruhara afise mu bijanye no gutekaniza kazoza abayitura abene gihugu? Vuza amabanki muri rusangi jewe nibaza ko nza kwishura ibijanye n'ishirahamwe nkorera ari ryo Bankobu. Nibaza ko byo nza kuvuga byose biza kuba ari byo muri Bankobu, sinza gusohoka hanze ya Bankobu. Hama rero Bankobu mu ntumbero yihaye yo kubandanya iteza imbere abene gihugu yari yumviye gushiraho ico kisata c'amabanki assurance. Ico gisata c'amabanki assurance subi nyuma gatoyi, Bankobu iri mu gihugu cose mu makomine yose, kubera hariho abaja ba Bankobu inoti no ku mitumba. Rero twarabonye ko hari abantu benshi bareka kugira ivyo kuziganya kubera kutabimenya, kubera amazu y'ubwishingizi yabo ayo bari kure. Uwo rero ntazomenya ko kuziganiriza kazoza ku mwana wiwe, ntazomenya ko ashobora kwiziganiriza wenyene mu gihe Imana izobimuhamagaye. Ashobora kuba afise imodoka mugabo ntamenye ingene ahakura iyo assurance, akagenda mwibarabara n'impanuka urazi ko zabaye abantu bagapfa ntihagire ikiba. Ashobora kuba mbere anashaka ari karubaka inzu, ntamenye ko iyo nzu ishobora gutegwa n'umwuzurira w'amazi, ntamenye ko iyo nzu ishobora kwaduka umuriro, wabizi ko hari amazu yama yahiye. Ivyo byose ntabimenye. Kubera rero Bankobu iri ahantu hose, nababwira ahantu hose iri ku mitumba, kuko muri kazoza ibi vy'ama assurance ku ruhusha dufise hazogera igihe tubikorera ku matelefone yacu. Ukatabuza assurance utiriwe uraja muri Bankobu, utiriwe uraja muri Sokabu, utiriwe uraja muri BK, utiriwe uraja muri Bicor. Ego turumva ko muri Bankobu mwiyumviriye ku bijanye no gutekaniza kazoza ababitura, kumbure hakajaho igisata kijanye n'ivyo gutekaniza kazoza abakozi. None muri Bankobu muvuze rati bipanze gute ico gishasha muvuze ngo banke d'assurance, ivyo vy'ama assurance bimeze gute? Ikintu twokumva su gutegekaniza kazoza abakozi, ni gutegekaniza kazoza abantu bose. Abantu bose twe turabakira, kandi ntitwakira abantu bafise amakonti wacu gusa. Twakira umuntu wari we wese akorana n'inzu imwe mu mazu dukorana mu nzu z'ubwishingizi. Izo nazo ni hariho amazo dukorana, hariho za Sokabu V, non V, turakorana na Bicor V, non V, turakorana na Big V, non V, turakorana na Jubilee Life, Jubilee non V, turakorana na Big
vie et non vie, tugakorana na Icar vie na Socar vie et non vie. Ni ukuvuga abo bantu bose nabafatanya bikorwa bacu. Ubundi ico nashaka tugira tubanze dutahure, Bankobu si inzu y'ubwishingizi, ariko ishaka kuramira inzu z'ubwishingizi. Ifatanye kubera nabasiguriye bwa mbere ko twebwe turi henshi. Ishaka rero kugira ngo aho dufise ama agence hose, aho dufise amagishe hose, hazoca hakorerwa ivyo bikorwa vy'amazu y'ubwishingizi. Bumve neza ko Bankobu si inzu y'ubwishingizi, ariko ikorana n'amazu y'ubwishingizi. Turumvise amashirahamwe amazu y'ubwishingizi kumbure muzokorana, muraheza mukaca mukorana gute rero? Hari amasezerano mugiriranira, bica bigenda gute, mukorana gute? Ubwa mbere na mbere bwo kugira ngo Bankobu ishobore kudandaza ikidandaza cayo iraronka uruhusha ruvuye kuri banki nkuru y'igihugu. Hanyuma iki kintu naco kijanye n'ama assurance, uruhusha ku rwego rw'igihugu ruva muri ARCA. Rero izo zose twararonse uruhusha rwo gukora ivyo bintu duciye kuri ayo mamezo kuri izo nzu z'ubwishingizi. Aho rero utibigenda gute? Dufate nk'umunywanyi, twebwe nakubwiye ko dukorana na benshi. Iyo nza kuvuga si ukuvuga ko yantumye kuyigirira publicité, zijya zose navuze, zijya nzu zose navuze turakorana. Ariko dukorana twebwe turavuga tuti nk'umunywanyi avuye muri Bicor na Karorero, ari muri Bicor, ugasanga ahantu ari iyo Bicor ntimwegereye, dufatiye nko kuri assurance y'imodoka, assurance automobile, turaza kuzishikamwo ubwoko bw'ama assurance dukorana. Ubwantanze akarore kuri assurance automobile, no kuvuga abafise assurance yaheze yo muri Bicor canke yo muri GK plutôt muri Jibire canke he, iyo rero yaheze acazi wacu. Ntiyirirwa aravuga ngo je ngo ndavuye hariya ngo ndagiye Ngozi, arenganya harigishe nkaza Muhanga, ntuza Muhanga, acagenda hariya nyene Muhanga kurigishe Muhanga, agaca agenda avuga ati je nshaka gutabuza, agaca ashika bagaca bamwakira bakamwereka ibikurikira. Rero twebwe dukoresha amakarata twahawe nayo mazu y'ubwishingizi. Ni ukuvuga ugiye muri gishe ya Bankobu, ni nkuko ugiye muri iyo nzu y'ubwishingizi ngo bahoraho, ariko turaza gushika aho tugera tubereke, uretse bwo kubapfunyiriza urugendo navuze kubera twe turi hose, ndabereke akandi akabijya mu gihe bishitse hakaba ingorane. Turumva uko mukorana kumbere nayo mashirahamwe sanzwe hari y'ubwishingizi, ariko umunywanyi nawe muraheza mugakorana gute? Abasanzwe ari mwishirahamwe y'ubwishingizi, abafise konte yuguruje muri Bankobu, wewe muheza mugakorana gute? Twebwe umunywanyi wese aje, ikintu ca mbere turaba, ntitwigera turaba ko afise konte muri Bankobu. Twebwe turaba ko arungitswe n'inzu imwe muri izo twavuze. Hama aje tuca tumwakira ku rugero, mvuze urugero mwumve amahera, ku rugero yahorako, ndiko kuvuga kuri nka bijya ama assurance y'imiduga, ku rugero yahorako muri iyo nzu yararimo. No kuvuga nimba yahora atabuza assurance y'amezi 3, tumugirira nk'ivyo nyene ko yahoragira, hama gaca agenda atwaye iyo karata. Hari ibindi bisabwa azanye akabereka nk'ibintu by'impapuro, nibiki asabwa umunywanyi? Twe nta ari nk'ibi by'imiduga nta birebire, azana ikarata yaheze, turabira ko amazu tumukorera iyindi, kuko kuri iyo karata yaheze azanye na carte rose, byose biba biriko, nta kintu duheza tumusaba, tumwereka ibikurikira. Mugabo mwumve ko nk'iki navuze cyo gucunguza umwanya umwe, turabona Burundi aho turiko tuja muri monde yiruka cyane, aho ariko hazi ikoranabuhanga rihambaye cyane, aho ibintu byinshi dushaka kuvyikorera turi mu kibanza turimo, kugira ngo kubera umwanya urana hari n'abavuze ngo umwanya usoma amafaranga. Nk'ubu uragize ikibazo icyaco cyose gisaba ko utabuze iyo assurance canke assurance yaheze, si n'ikibazo kuko urumva zitegezwa guhera. Urumva utegeza kuja kurondera umwanya wo kuja gutonda muri banki. Ugiye gutonda muri banki ugatora ayo mahera, ugashusura ugaja gutonda mu nzu y'ubwishingizi, ariko urumva uje iwacu vyose uzogenda ubihereje aho.
gucunguza umwanya umwete abene igihugu hari n'igihe usanga kumbure batijukira ico gisata cyo gutekaniza kazoza bivanye no kutamenya akamaro kavyo. Mbega muri rusangi hari akamaro mubona musangiza abene igihugu abarundi kubijanye n'akamaro ko gutekaniza kazoza? Mu ntumbero y'igihugu kiba gifise la bankobu yama iherekeza imigambi y'igihugu, arivyo rero ndiko arivyo yaciza gukora, kuko hariho abantu benshi bari gukora ibintu kubera kutamenya. Nk'ubu uye ndaguhaye akarorero kandi ni ibintu vyama vyashitse muhora mubibona. Turakorana n'abadandaza, dukoranye n'abadandaza barasaba amadeni. Basavye amadeni, murabizi amagara ntasezerana. Nk'umudandaza rero yasavye ideni hama ntagirishe assurance n'akarorero, hanyuma agacagwara nk'ingwara, urabona za vesi zirahari n'iki, ntibikunde ko bandanya akora. Banki ntizoreka kuza kumusaba y'amahera, hanyuma izoca igenda ifata ingwati. Iyo ngwati nayo yarimo umuryango, yari y'abana, umugabo yagirishije assurance ikwiye. Apfa kwerekana, hariho ababijejwe bagira ama expertise bakaraba ko ayo makondisiyo nyene uwo muntu arimwo ari ashobora kuba yashengeye canke akaba ari muri eta atakintu kimwe ashobora gukora. Aho mu ico gihe ni banki cikorana niyo assurance. Uwo muntu urumva ntibahebe bagenda ngo basohora umugore n'abana muri yanzu yatanga ko intuze, ahubwo wewe cabatomboye ko acagenda agacatora titre yiwe akisubirira muhira. Hama ikindi murabibona akaroresa karahari, murazi ko amasoko yama yahiye. Hari abantu usanga bafise ibidandazwa vyabo batavyasirisha. Ibidandazwa bihiriye mu isoko canke bigize iki, hariho batanu bagirishije assurance, hakaba amajana 2 batagirishije assurance. Igihe habaye izo ngorane niho abagirishije assurance baboneka, kuko bobo ayo mahera nyene y'ivyo bidandazwa baba barasirishije niyo baheba bagasubizwa bagacasubira ku mirimo. Reka mbere tubanze twibutse abariko badukurikira ko turi mu kiganiro Ejo Hanje, aho turiko turabira hamwe ibijanye n'uruhara rw'amabanki mu gutekaniza kazoza abene gihugu. Tukaba turi kumwe mbere n'umutumire yaje ava mu banki ya Bankobu, aho ariko atuyagira ku bijanye n'uruhara rw'ibanki ya Bankobu mu bijanye no gutekaniza kazoza abene gihugu. Nuko dusimbize duteri imbere mu kiganiro, muravuze byinshi ku bijanye no gutekaniza kazoza, akamaro kavyo. Nuko none muri ico gisata gishasha muvuse muri Bankobu, kigizwe n'ibisata ibihe, hari ubwoko bungahe bw'ubwishingizi mukoreramwo mu banki ya Bankobu? Twebwe muri mu ntango turi mu bisata 8. Bimwe nagenda bivuga ndabica ku masonga, mugabo reka tugende turabiraba, kimwe cyose tugende turakivuga ico kivuga. Icambere nohera ko twahejeje kuvuga iki assurance y'amadeni dufata mu mabanki. Twumvise ko twoyafata, kuko tuyafashe bidufasha mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nubwo haraho ibidandazwa bigira ikibazo mwidepigasha, aho oye mu gihe wafashe iyo assurance ni ikintu twita gage d'un fonds de commerce. Mu gihe wafashe iyo assurance nukuri haje abahinga bavyo bakaraba bagasanga nta ruhara wabigizemo. Nimba wasavye ideni y'imiliyoni 200, no kuvuga ivyo bidandazwa vyawe bafise agaciro k'ibiro 200, mu gihe babonye yuko bitakuvuye ko aho oye inzu y'ubwishingizi iragusubiza ayo mahera. Hama ugacusubira ukaja ku mirimo bakagushumbusha. Hama ikindi nabivuze, urashobora gusaba ayo mahera ukomeye, mugabo murazi ko amagara ari amazi aseseka ntibayore, bikaja bigenda ukundi ugasanga ntubandanije ushobora gukora canke ntubandanije ubaho. Aho mu ico gihe ingwate uba watanze kuri wowe nyene, mu gihe babahinga baje bakabiraba bakabona uko vyose bimeze, izo ngwate ntiziheba zifatwe na banki, barazisubiza umuryango. Hama hariho iyindi ico twita assurance temporaire d'essai.
ni ibintu bitaryoshe kuvuga mugabo nibwo buzima bwa misi yose tubayemo turabizi ko umuntu avuka agakura hama agataha muhora mubibona kenshi iyo umuntu ashengeye ko hariho ikintu gihungabana mu muryango uretse guhungabana ko abagiye ninge kugira ashingurwe birahungabanya umuryango kubera bitwara uburyo bwinshi kandi n'umugambi utaba wateguwe kandi ukeneye uburyo ubona ko n'urupfu rushika giturumbuka abantu kenshi ngiye batavyiteze rero abantu benshi turibagira ko tuzotaha kugira ntituzosige ingorane mu muryango hariho umukomedie ngira babita abanyagwenya yavuze yariko arigana abantu ngo ingene barira ku maziko ngo iyo umugabo apfuye yaratunze abana biwe ntibarira co kimwe niyo umugabo apfuye abana biwe bari bakenye rero nibaza ko tutoshima gusigira ingorane imiryango abasigwa bacu twogerageza tukagenda tukegera amazu y'ubwishingizi kugira ngo tugende izo ngorane tugende turazitegurira bukebuke narijya tuzi ko ari zizotegezwa gushika iyo rero mwumvise ko harimo akantu ka temporaire aho inzu y'ubwishingizi ntifata amaziko yose ni bivana n'amahera wagiye uratanga hariho iyindi bishaka gusa yitwa assurance assistance funéraire iyi rero assurance assistance funéraire n'amahera yoyo ibintu bijanye n'uwo mugigo wose wa enterrement yoyo ibikora vyose nkabamagamagarira abantu rero badashaka kuzosiga ingorane mu muryango badashaka kuzosigira iki niki bagende batwegere tubabwire ibisabwa umwe wese ku rugero rwiwe kuko urumva murabizi ntibingana byose ni kugenda ku biciro hanyuma hari ikindi twibagira urabona nka wewe uracari mujene uracari muto buye uracavuga uti jewe sinobura ibyonge ndacirukanga ngazogera igihe dushike mu zabukuru dushitse mu zabukuru mbega tuzobaho gute ntituzoba tugikora nico gituma sinzi ko uri kuraraba mu bihugu vy'Iburaya abakozi benshi barisabira kuja mu karuhuko kw'izabukuru imbere yuko bashikira imyaka kubera iki kubera baba bariteguriye kuja mu zabukuru baba baragiye barakotiza aya mapension complémentaire iyi pension complémentaire umva n'iyindi ntuze tugira ni assurance tugira rero nkabahamagarira abantu cane abantu hari abantu bavuga ngo ntibikunda ko umuntu ngo aziganya ngo kubera ngo uburyo bafise nta muntu numwe adashobora kuziganya ahubwo ntitumenya aho tuziganya nico gituma ubu turiko turaza kugira ibiganiro ku radio ku mateleviziyo twama mu misozi twama mu masoko turiko turabivuga kugira abantu babimenye hama baze kuko hari abantu benshi bashobora kuba babayeho batari babizi ko bibaho naca mpamagarira rero abafonctionnaire bose abantu bazi ko bahembwa buri kwezi n'abadahembwa buri kwezi hariho baritegurira kuja mu zabukuru kuko umuntu ashobora kuba akora ibikorwa by'inguvu so kuva kwikorera amabuye cyangwa kugira gusa ibintu no kudandaza n'ibintu bisaba inguvu kuko udakomeye ntushobora kwiruka urangure ugira ikiniki ndabahamagarira ko boza hama rero ikindi kintu twibagira kandi nibaza ko cibagirwa n'abantu benshi indi assurance incendie bicaye n'umuriro wogenda ukaraba mpere ngaha mu gisagara ca Ngozi aya magorofa yose ahari nukuri hajya bosanga ari ibice nka 5% by'amazu bihari byasirishije ugaca ufata inzu wubatse ku miliyoni 500 ntuzi ko hazoza igihuhusi ntuzi ko hazoza umuyaga ntuzi ko hazoza umuriro ugaca wiyicarira utagishije assurance ngira biva ku kutamenya bamenye ko assurance ahari nico gituma rero twebwe ubuwe twavuze tutireka tugende umugani urahati genda mu mutanga ubwo butumwa natwe nico gituma turiko turatanga ubwo butumwa nico gituma twaje kuko ngira kumbure mu minsi yaheze mugani wawe bashobora kuba batari babizi urumva ko ari ikintu gikomeye cyane hanyuma rero hariho iyindi murabizi mu Burundi umwana aravuka bakamushira ku ishuri mugabo ko umwana agenda arakura niko agenda arazimba mu bijanye n'ishuri ugasanga akiri hasi ntitwigeze twibuka yuko azogera ko yiga université privé ntitwigera twibaza yuko tuzokenera kumurihira itike y'indege kugira aje kubandanya amashuri yiwe hanze ntitwigera twibaza ariko iyo umwana avutse uvuga uti jewe ku kwezi ngo mafate ibihumbi 10 ku kwezi ndamugirire ico bitwita assurance rente d'éducation ibihumbi 10 ku kwezi
harura ayo mahera azokwiza imyaka 18 ayo mahera angana gute kandi ahandazi hariho abantu ivyo boshobora kubigira kandi boshobora kubigira mugabo kubera iki ngwani ntavyo bazi. Hama ikindi naco rero nibaze ko muhora mubibona mwibarabara imiduga ugasanga imiduga yaryamye yatembagaye. Iyi rero ugasanga harimo nk'ibintu bishobora bidandaza bishobora kononekara nk'abantu badandaza ibiyo nk'abantu badandaza amakaro ibintu bimeneka. Turagira ico bita assurance transport marchandise kuri baja kurangura nk'ibidandazwa bifata urugendo rurerure. Ivyo byose turagira ama assurance yavyo. Urumva rero nagomba mpamagarira abo bantu babaguriza tunga abantu bose barangura ivyo bintu kuko urumva iyo bimenetse hajya naho ahomba umuntu n'igihugu kirahomba kuko namahera y'igihugu aba yagiye nko hanze. Ivyo bintu rero mu gihe bidaciye bishika ngo tubivyaza umusaruro turonke ya makuru urumva tuba duhomvye. Nico gituma rero nashaka ko twohimiriza aba bantu ko ibidandazwa vyabo bo vyasirisha. Uravuga uti jewe mvuye Mombasa canke mvuye hehe nzopakurira hanaha hama tukaguharurira uzanye ibiki ibintu biciye bigacira kangahe tukavuga ati rihaye ku buryo ugize ikibazo mu nzira imodoka igatembagara canke haraho zishuha zigasha canke hari n'igihe ushobora guhura n'abasuma cyangwa ugahura n'iki ivyo byose ibidandazwa vyawe ukaca usubizwa amahera wabiranguye niyo inzu y'ubwishingizi. Hama rero iyo 8 nayo nashatse kuyihereza ko nagomba ndayisimba isa ni umenga niyo assurance yonyene tuzi ni assurance automobile ya ma assurance imiduga tugendesha na isimvye muga kugira ndayiherezeko kuko yoyo urumva tubigira ntitwumva turabigira muga n'abantu bake umenga n'igihano turonsa bwo kuja kugira assurance sinzi kuri abibona hari abantu mubwiye bya assurance yumva umenga nta kamaro yumva mugabo ugera kubibona iyo ugize ikibazo. Iyo ugize ikibazo ukagonga canke bakakugonga niho ubona ko ya assurance yari kenewe. Hama murabihora mubibona ko hari amamoto menshi agenda atagira ivyangombwa cyane amamoto nukuri harakwiye kuba sensibilisation ku rwego rwa administration. Ayo mamoto ubu nibaza ko kare bahora bavuga ati tugiye aha turatonda cyane ariko twebwe nukuri uji wacu nta mwanya uhamara ni ibintu binyaruka turatuguha iyo assurance yawe ugaca wigira kandi ndabisubiyemo bavyumve muri bank ntihazoza mu vyama assurance umuntu afise konti muri bank twe twakira abantu bari bo bose. Reka dukumbere mutubwire kubijanye n'akabijya none akabijya k'igisata gishasha cyanyu neza na neza nakahi bank assurance. Umunywanyi wacu uwaje iwacu agakorera ivyo vy'amassurance wacu nihagira igihe hakaba ikibazo akado sinistre hakaba ingorane akado sinistre abahinga bakabiraba bakabona yuko uwo muntu ategerezwa gutunganirizwa. Murabizi ko ari abantu badahora bamenya aho bitura kugira ngo baronke ivyabo bashumbushwa. Twebwe rero nico gikorwa tugiye gukora tugiye kuba abahanuzi babo twongere dukurikirana amadose yabo. Ico nibaza ko arico kintu gikomeye kuko hari abantu benshi n'ukuri wasanga batamenya aho babariza batagira iki. Nego hari kiri mwavuze ngo gucunguza umwanya umwete ngo mupfunire urugendo abanywanyi ico nagivuze n'ubu ndagisubiremwo kuko nk'ubu uye fata ko waragiye gutembera uratwaye imodoka yawe ushitse ku mupaka wa Tanzania Ikobero assurance yawe yaheze Ikobero ugaca usanga nta nzu y'ubwishingizi bwo gukorana ihari mugabo banko birahari Ikobero guca hako ubandanye utwara imodoka mu makosa ushobora kugira ingorane kuko urugendo rwa Muyinga Bujumbura ni rurerure canke rwa Muyinga rwa Kobero Muyinga canke na Muyinga hari gihe iyo nzu burimo ataye ibihari no ngaho ingozi hari urazi ko hari zose. Urumva rero tuba tugupfunyirije urugendo kuko wewe ucuye turayitabuza ntubifatira umwanya nakantu ubuhitanye ku nzira ugenda
mugabo ahandi urinda kubifatira umwanya ukarinda kubifatira uwo mwanya wavyo. Reka kumbure imbere yuko dusozera ku kamo muja gutera abene igihugu muri rusangi tubwire ico mwumva bamwibagiye kuvuga niba kihari mugishikirize ntimugenda mutakivuze. Novuga ko ataco nibagiye ahubwo noshiramwe inguvu mpamagarira bene igihugu bose umwe wese mwabonye ko hari amasinansi atandukanye umwe wese ikimwerekeye kandi muri ibi byose navuze byerekeye ubuzima bw'abene igihugu ngira nka twese ijana kwijana. Nibaza ko twogerageza kuko murabona ko isirikiro iratera imbere, isirikiro iratera imbere cyane, twogerageza mu kwirinda na cyane urabona ko impanuka zama ziba ziriko zigwira, twebwe rero tukabyitanga. Ego reka dusozerera aha tubashimire kumbure kuri umuco mutanze nuko nino ngaha rero kino higaniro twari twabateguriye kirangiriye mukaba mwumvise cyari cyo akamaro ko gutekaniza kazoza abene igihugu, mukaba mwumvise igisata gishasha kiri muri banki ya Bankobu kijanye no gutekaniza kazoza abene igihugu, mukaba mwumvise umuco ukwiye. Tukizera ko bigiye kubafasha mu ntumbero yo kwitegekaniza kazoza kugira ngo kumbure tuzoshike mbere no kuri yambona kazoza y'igihugu. Nuko twari kumwe rero n'umutumire, reka tumushimire, turagukengurukiye kubona witavye buno butumire. Murakoze cyane, nanje ndabashimiye kandi nkifuza ko no hanyuma muzosubira kuntumira kuko iki ni igikorwa cacu nka Bankobu ariko ni igikorwa c'iterambere ry'igihugu. Murakoze. Nuko kino higaniro mukaba mwari mwagiteguriwe n'isamirizi mbonesha kure buntu, mukaba mwariko mugishikirizwa na Theobald Harerimana naho butaha.